Yesu bamubagije ngo dukora ibikorwa bo bari kubikorwa ko ari byinshi Bwese umukubishura ntiyababwiye ngo ibikorwa yababishuye ngo igikorwa ni kimwe ngo igikorwa c'Imana ngiki nuko twizera uwo yatumye uwo twizera nawe ninde ni Yesu Kristo igikorwa yagize gute yakoze ico tucizeye tuba tumwizeye uwo yatumye kwizera rero Kristo ico yakoze ni umurimo w'Imana nico gikorwa c'Imana hirya y'ivyo ikindi gikorwa c'Imana sico ufite Imana ikeneye gusa ikintu kimwe kubera Imana iraciye ubwe irazi yuko niyo wayizera ukizera ico gikorwa izo gukoresha ivyo ishaka gukora mu gikorwa c'Imana nta muntu agikora ni œuvre ni touche y'Imana nyene imwe mu w'Imana kuri ico gikorwa nico bituma rero umuntu arashobora gukora ibintu wo bwiwe yibwirije kandi akabikora mu nguvu ziwe mwanya tuvyita igikorwa c'Imana kuko ibikorwa by'umuntu naco bituma ubona abantu bavyitirira nibaza ko ari ibikorwa byabo nyene mu gikorwa ca Kristo igikorwa c'Imana c'ukuri ni mwe mu w'Imana giperforminga mu muntu kuvuga ko twege turikuyemo mu byo data yakoze twe niturimo kuko nitwishiramo turaza gusanga duhubije turaza gusanga nitwivanga muri kiya gikorwa ko natwe turimo mu bakoze nimba ari nabakize ari data bakijije tuza gusanga twavuze ko natwe twakijije tuza gusanga mu mitego Shalom kuri mwe mwese mudukurikirana nizera ko mumeze neza bivanye naho mudukurikiranira muri ni ca kiganiro canyu ubutumwa bwiza kuri Bose tubatumirira abantu batandukanye kuri no musi turi mu gice kigira kabiri turabandaniriza ko nkuko muba musanzwe mubizi muradukurikirana muri benshi n'ivyo kandi turabishima murabitwereka mu commentaires n'ibindi turi kumwe na Pasteur Hervé turi kumwe kandi na Pasteur Arthur turi kumwe kandi na Pasteur Prudent nibo batumire bacu nkuko mwabibonye mu kiganiro Ugaheza tugiye kubandanya ku kiyago twari twavuganye kariko hagati aho ndatangura ndamukanya ndaramutsa Pasteur Prudent ndakura mu kice ego nanje ndabaramukije mahoro nimpore ego turakomeye mumeze neza umukozi w'Imana ego cyane ndaramutsa kandi Pasteur Arthur n'amahoro namwe n'amahoro Marfin mumeze neza umukozi w'Imana turashima Imana cyane ndakura mu kije Hervé ndabaramukije Marve n'amahoro cyane ego numva njyewe kuri no musi kubera ko ndazi cyo ngira mvuge ndazi gituma mvuze gutyo hanyuma kandi nkuko mwabibonye ikiyago ni ca kinini nyene twavuze ku mwana w'Imana ku no musi tugiye kuvuga ku mukozi w'Imana umukozi w'Imana ni iki umukozi w'Imana no kuvuga umuntu abameze gute mbega umukozi w'Imana nkuko nabise abakozi b'Imana ubwabo umukozi w'Imana bamufata gute iryo jambo baritahura gute tujane tubane muri kino kiyago Pasteur Arthur umukozi w'Imana bisigura iki bifite insiguri yahe mbega n'umuntu ameze gute Marvin ndagushimiye ko usubiye kutwiyumvira ukadutumira no munsi kugira ngo tuganire nawe ku ijambo ry'Imana kuko burya ni byiza iyo duteramye tuganira ku ijambo ry'Imana nibaza ko natwe ubwacu biradufasha kandi bigafasha n'abandi benshi kuko nibaza ko turi ngaha turavuga tukaganira ku ijambo ry'Imana mugabo iri jambo tuganira nibaza ko niryo mpwemuyera nkuko twabibonye kandi nibaza ko rigenda rifasha benshi rigenda riganiriza benshi imitima yabo hanyuma tugashishikara kumenya Imana by'ukuri bikadufasha kuguma tumenya Imana rero umwanya nk'uyu utwongeye turabishima Imana kuko tuba twibaza ko benshi bamenya Kristo benshi bakamenya Imana kandi iyo umumenye ukamenya uko kuri ariko Kristo biduha ukwidegemvya bikaduha kubohoka ku bintu byinshi tukabohoka tukagenda ku Imana yifuza tukabaho dufise bwa buzima Kristo yatuzaniye hama tukabaho turi abantu by'ukuri turi umuco w'isi tukaba n'umunyu w'isi ngo Kristo nawe yaje ari umuco kandi ashishikara umurimo wiwe muri twebwe fatiye kuri ico rero babarire shaka ni ishuri kibazo mubajije cyane nuko mbona umukozi w'Imana kubwanje nibaza kugira ngo dusobanukirwe neza umukozi w'Imana uwo ari we
ni vyiza ko tubanza gusobanukirwa umurimo w'Imana uwari igikorwa c'Imana igikorwa c'Imana kuko umukozi kugira witwa umukozi nuko uri kurakora ico rero gikorwa ko wiswe umukozi w'Imana kuvuga ko hari igikorwa c'Imana uba uriko urakora kuvuga ko iri ni ijambo rikomeye cyane kandi urakoze ko uzanye iki cigwa kugira ngo tukiganire ko uzanye iri jambo kugira ngo turiganire ko kuko rinyegejemwo novuga ngo ubwenge bwinshi ni kuvuga ko igikorwa c'Imana twifata ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kugisigura neza icarico numva twobanza tugasoma ijambo ry'Imana rikatubera umuco rikashobora kutuyobora ryo nyene kugira ngo dushobore gusobanukirwa igikorwa c'Imana icarico hama tuze kumenya mu nyuma umukozi w'Imana ninde. Dusomye muri Yohani igice ca 6:28 turahabona inyanduruko umuco ushobora kutwereka neza igikorwa c'Imana icarico. Reka badufashe dusome. Nasoma Yohani igice ca 6:28 baramubaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa vy'Imana. Yesu nawe arabishura ati igikorwa c'Imana ngiki nuko mwizera uwo yatumye. Murumva Marvin Yesu aduhaye inyishu. Ubu yari Yesu yari yishuye iri jambo arabitubwiye kandi yabwiye barya atubwira natwe no munsi kuko iri ni ijambo ry'Imana ridahinduka ngo igikorwa c'Imana ngiki nuko twizera uwo yatumye. Uwo twizera nawe ninde? Ni Yesu Kristo. Igikorwa yageze gute? Yakoze. Ico tucizeye tuba tumwizeye uwo yatumye. Kwizera rero Kristo ico yakoze ni wo murimo w'Imana, nico gikorwa c'Imana. Hirya y'ivyo ikindi gikorwa c'Imana sico. Kandi tuje mu majambo asanzwe igikorwa c'Imana ninde agikora? umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. Ubu rero Marvin wewe wakoze, jewe Arthur nakoze igikorwa, wewe wocita uri igikorwa cyane. Nk'ubu nakoze igikorwa harya wakibonye ucucita igikorwa cyane Shawe wagikoze ca Arthur. None wumva ko igikorwa c'Imana Arthur nawe yagikoze, ni Herve yagikoze, ni Prida yagikoze, ni Marvin nawe yagikoze, canke ni Imana yagikoze. Kuvuga ko na ca gikorwa c'Imana ni Imana icikorera, niba yagikoze si umuntu aba yagikoze. Gusobanukirwa ibi rero bidufasha ibintu byinshi. N'ijambo ry'Imana ririmo umuco, rirabanda yiduha umuco rikatwereka neza yuko by'ukuri igikorwa c'Imana ari Imana igira gute icikorera. Deje kumva ko igikorwa c'Imana ari kwizera uwo yatumye, uwo ni Yesu Kristo. None ico gikorwa ninda gikora, reka dusome twumva. Tubanaye dusoma. Batufashe gusoma. Some Yohani igice ca 6 ngaho nyene umurongo wa 44. Yohana igice ca 6 umurongo wa 44 haravuga ngo nta numwe ashobora kuza kuri jewe data yantumye atamukwegereye, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Mu majambo make ubu Yesu haje kuvuga atubwira igikorwa c'Imana icarico. Ni nawe avuze rero ati ico gikorwa nta numwe ashobora kuza kuri jewe ngo anyizere, yizereje aze kuri jewe atazanwe nande na data. Nukuvuga ko uwo data niwe Mana, niyo Mana tuvuga, niyo Mana nyene yihinduye umuntu ari we Yesu Kristo. Avuga ngo umva rero mwumve neza, nta nushobora kuza, nta nushobora kubiza, nta nushobora kuza kuri jewe atari data gikoze ico.
nukuvuga ko iri ni jambo yashatse kutubwira kugira ngo twumve ntave twihenda yuko twebwe ico gikorwa twagikoze twebwe ni jewe nabwiye ubutumwa ni jewe nazanye umuntu kugakiza ni jewe nazanye umuntu kugakiza ni jewe natumye umuntu yizera ico ni gikorwa data akora naco gituma ijambo ry'Imana ryita ngo ni gikorwa cande c'Imana naco gituma baje niki twokora kugira ngo dukore ubwami bw'Imana barambye ati igikorwa c'Imana ngiki ni mwizere wetu ico rero cyo kwizera naco rero si umuntu agikora ni Imana nyene igira gute igikora kuko niko Yesu atubari ntawuza kuri Kristo ngo yizere Kristo atari data bikoze niwe gusa cyo gituma na Yesu yavuze ngo naje nzi abazokwizera abari bo nukuvuga ko ni gikorwa cande ca data nico gituma tucita ngo igikorwa ciki c'Imana nukuvuga ngo Yesu yarongeye anabivuga neza dusome muri Mariko mumve dushishikare twumva umuco Mariko igice ca 10 umurongo wa 45 bavuga ngo kuko nanone umwana w'umuntu atazanywe no gukoregwa atari gukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi. Alvin shaka ngo tuganire kuri iri jambo mu buryo busanzwe bworoshe nta n'ubwenge bwinshi dushiramwo ijambo ryoroshe tutiriwe turarihinyika ngo tuje muri byinshi si Yesu yavyivugiye icanzanye nukugukorera wewe sinaje gukorerwa jewe kandi murabo yaje gukorera jewe nawe turimo abantu bose barimo namwe nubwo twosha kwita ngo twe turamukorera nukuvuga ko sinzi ko ari langage dukoresha ko ari ijambo ritugora kuvuga sinzi ko ari kubitahura nabi mugabo we yaravuze ngo icanzanye ni jewe nkora nugukorera abandi nukubakorera sugukoregwa ahubwo jewe ucanzanye nukubakorera mwebwe suko mwe munkorera nukuvuga ko umurimo wamuzanye rero ni wo wikorera bisobanura ngo twebwe turi bande nubwo watangwe twita ngo abakozi b'Imana twebwe turi bande reka ndakubwira abo turi rero reka dusome Luka 17 umurongo w'10 cha twumva abo turi twebwe ako burandemesha ko mutavyanze ko mutarabakozi b'Imana uraza kubyumva Luka igice c'17 umurongo w'10 aravuga ngo abariko namwe mugira nimwaheza gukora ivyo mwagezwe ko vyose muvuge muti turabagurano bimbura kimazi twakoze ibyo dukwiye gukora gusa. Marve ndakuremesheje ukuri umukozi w'Imana turabakozi b'Imana mugabo kubera iki bijya data ahejeje gukora kiye gikorwa ciwe ahejeje gukora akikorera muri twebwe twatwiye guhindukira tukavuga ngo turabakozi bimbura kimazi kubera iki kuvuga ko twebwe turikuyemo mu byo data yakoze twe niturimo kuko nitwishiramo ico byaje gukora rya jambo ry'Imana dasubira inyuma uko ryaje turaza gusanga duhubije turaza gusanga nitwivanga muri kiya gikorwa ko natwe turimo mu bakoze turaza gusanga rya jambo ry'Imana akazi karizanye atariko nimba ari nabizera baza kwizera ibitari byo nimba ari nabakize ari data bakijije tuza gusanga twavuze ko natwe twakijije tuza gusanga mu mitego nukuvuga ko rero twebwe turabakozi b'iki bimbura kimazi kandi uwo rero akora ico gikorwa niwe yagitangwe nico camuzanye kandi wazogisozera nta n'uwundi abwiza kumusubirira niwe gusa niwe shishikara gikora gushika ryari reka muhabone gushika ryari reka tuhumve gushika ryari dusome abi Filipi gice ca 1 umurongo wa 6 badufashe gusoma turabandanya kumva amajambo atandukanye nkuko muriko muravyumva badusomera mu Filipi kugira ngo mubandanye gutahura by'ukuri umukozi w'Imana ico bisigura abi Filipi gice ca 1 umurongo wa 6 kandi ico nizigiye ntakekeranya nuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe
azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Nuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe niwe azogira gute azogisozera gushika ryari gushika Yesu aje gutora ishengero ryiwe. Nta muntu numwe azokora ico gikorwa wenyene niwe yagitanguye kandi niwe azogisozera gushika abo ari karagikoreramwo bavuye ngaha mwisi bakagenda aryo shengero ryiwe arizo ntumwa mu gishingo ca Kristo aribo jewe nawe uno musi. Umukozi w'Imana rero nkuko bibajije ninde? Umukozi w'Imana nufise ubushobozi bwo kumva ko bijya bintu vyakoretse atarimo ubwo bushobozi bukorera muri wewe. Nimba we wasengeye umuntu agakira ukumva ko uko witwaye imbere y'ujya muntu yakize ukumva bitumye urya muntu atamenya ngo naka yatumye nkira, ukumva yuko ari Imana na wewe nyene wewe Imana yakoreyemo wewe wa undi yatanguye umurimo yakoreyemo. Nico gituma yavuze ngo mu bizokurikira bizerera muzokurikira abamwakiriye abamwizeye nuko bazosengera abantu bagakira. Wewe rero nawe data yakoreyemo bigatuma urya muntu akira, kumva ko ufise ubushobozi bwo kwikura muri ico gikorwa cyo gukiza c'umuntu yakize, kwikura muri ico gikorwa c'umuntu yizeye, kwikura muri ico gikorwa c'umuntu yahora abesha, yahora ari umusambanyi, yahora ari ukumva wacikuyemo, ukumva wamubwiye ubutumwa bwiza bwo kwizera ukamubwira uti Yesu yarapfuye mu kibanza cawe akabyizera akizera Yesu kubera ico yakoze, ukumva ko mubwiye ngo burya rero umunsi umwizera nta muntu numwe yabibonye, wijeje umutima wawe genda ubishingire intahera abantu bose mu kimenyetso cyo mu mazi menshi kugira ntukogwe n'isoni, wereka abantu kudakozwe n'isoni uwo wizeye, uwo muntu akabikora ari wowe umubariye ukamubwira uti burya rero ushishikara kumubwira kumwigisha ivyo yatugeze, ukabona uwo muntu yahora ari mara yabivuyemo, yahora mubeshi yabihibe, ukabona umuntu yahora nyurumogi yahindutse kamere kapfuye, ukabona umuntu yaramusambanyi yahindutse kamere kapfuye kandi atari we abikoze mugabo ari bwa bushobozi bw'ijambo ry'Imana, bwa bushobozi bwamwemuyera ariyo majambo y'Imana yamuhinduye, ukabona ibyo bintu birakoretse uwo muntu abihevye, ukumva wewe ufise ubushobozi muri wowe nawe bwo kwikura kwivangura muri ibyo bintu, ukavuga uti si jewe data uhabwa icubahiro ni wewe gusa. N'urya muntu muri urya mwanya uri kurabikora ukagenda umubwira uti yamara si jewe, ukumva birakujemo, ukumva urajemo ubwo bushobozi bukumubwira ngo yamara si jewe, nimba wize si jewe ni data yabikoze, nimba ushitse ahantu mushingira ntawe ukagiriza ngo uvuze kumushingira ntawe si jewe, nimba hageze igihe wahindutse ukumva urahindutse yamara si jewe ni data we yabikoze. Ariko tuba tubona mwebwe pastor aho tuba tubona mwebwe mu muhagaze imbere yacu, naho hahagaze ico kibazo nyene natwe ubwacu tubona ko ari twe twabikoze, kuko nawe uranaruha uba wabafashe umwanya muremure ubwira umuntu, ukaba wafashe umwanya muremure usiva umuntu mukurikirana wihangana, ivyo byose birashobora kubibaza ngo ukagera ahantu ukavuga uti je narashikanye umuntu gakiza naka yahindutse kubera jewe naka yarizeye kubera jewe naka yahora ari ikera kubera urumva ubona umutego, urumva twaguye mu mutego wo kwishira mu kibanza cande cima. Akimbiye ko tuza kugera kuri uwo mutego nyene wo kwishira mu nico kibanza c'Imana, Pasteur Président ubibona gute, ubivuga kwiki kuri ico gikorwa nyene cyo kwitwa umukozi w'Imana? Kuko nanje natangwe mvuga nti turamutse umukozi w'Imana, wewe ubibona gute? Bo icambere Pasteur Atu yabivuze byinshi, ariko akantu ashaka kuvuga ubwa mbere na mbere hari hakantu bakunda kuvuga ngo man of God, abakozi b'Imana bose bakita ngo man of God, muga muribuka yuko ubuheruka twize umwana w'Imana
rero ikibazo ngunda kwibaza mbega umwana w'Imana umuntu w'Imana nikihe gihambaye ako niko kabona shaka kandi ko buri mu butema abantu bakunda gukoresha cyane umukozi w'Imana kandi utakavuza ukamenga umuntu niwe wansize amavuta urumva ukamenga uramumanuye kumbe ntamenye deja ko iyo titre si titre d'honneur ubundi ubwaryo jambo ni ry'umuntu umukozi nyine umukozi si umuntu si umubose umukozi nyine n'umundongo ni kuvuga ko turafise ukuntu twatahuye ibintu nabi isezerano rya kera hariho abantu b'Imana mu gisezerano rishasha hari abana b'Imana batoranijwe abantu Imana yashize ngo kirami apa ubwoko bwa ishamvu ryano kuvuga ko sinibaza yuko umuntu w'Imana ahambaye gusumba umwana w'Imana rero twebwe nibaza ko bwa mbere turabana b'Imana imbere ko tuba pastor ba bishop abakibya byose na ministère mugabo siyo identité yacu rero ico nibaza ko ari akantu ashaka juste kongera ko kuvuga uti imbere ko tunakoreshwa n'Imana tubwiza kwanza kuba abana b'Imana kwizera Imana ico gikorwa rero Yesu yariko arasigurira abantu kuko sinzi ko mwabibonye Yesu bamubajije ngo dukora ibikorwa bo bari ku bikorwa ko ari byinshi ubwo Yesu mukubishura ntiyababwiye ngo ibikorwa yababishuye ngo igikorwa ni kimwe kora abantu justement bo mu mutwe bazi besha no kora ibiki nkuriki baranaruha cyane kubera ko barakora cyane muga ntibazi yuko bariruhisha ufite Imana ikeneye gusa ikintu kimwe nuko wizera umwana w'Imana ukizera ico yakoze kubera Imana iraciye umwe irazi yuko niyo wayizera ukizera ico gikorwa izo gukoresha ivyo ishaka gukora mugabo wowe ni waza mu Mana uvuga ngo je no kuriki uzokora ibintu vyinshi d'abord biguhe illusion yuko uzokwemerwa imbere yayo kubera wakoze ivyo bikorwa kandi uzoruha kuko ukubikora ari wonyine kurabikora nico gituma pastor yavuze ati Marvin akoze igikorwa baciti ca Marvin l'artiste est son œuvre umva je ni igikorwa ciwanje nukuvuga igikorwa umuntu yaragikoze barakimwitirira uwacafye ikintu avuga ati iki ni œuvre yanaka mugiye igikorwa cy'Imana nta muntu agikora ni œuvre ni touche y'Imana nyene imwe mu w'Imana kuri ico gikorwa nico gituma rero umuntu arashobora gukora ibintu wo bwiwe yibwirije kandi akabikora mu nguvu ziwe mwanya tuvyita igikorwa c'Imana kuko ibikorwa byo naco gituma ubona abantu bavyitirira nibaza ko ari ibikorwa vyabo nyene mugiye igikorwa ca Kristo igikorwa c'Imana c'ukuri ni mwe mu w'Imana giperforminga mu muntu ni mwe mu w'Imana agiserura akagikora mu mwana w'umuntu yego je nibaza ko ari ayo majambo ndega nce mbananiriza kuri pasteur yavuye nawe kugira ngo none ndamwitomo ndabita abakozi b'imburakimazi mvuga abakozi b'Imana mvuga iki yagushika ubujewe ndabuze ivyo mvuga muri bano bantu kuko ninavuga ngo abakozi b'imburakimazi nibara muravyumva pasteur yavuye wewe kuri ico kintu cyo kwitwa umukozi w'Imana ndakivuge gute ndakwita umukozi w'Imana banavuga nti umukozi w'Imana urakoze cyane Marvin numva umenga abagenzi banje babivuze presque nka vyose ariko reka turabe ikintu cama gitera abantu kwiyita canke kwitwa abakozi b'Imana turabajya amatitre base bavuga mu ijambo ry'Imana pasteur apôtre prophète c'est quoi nibo kenshi kajya kajambo pasteur yavuze pasteur prudent man of God turabe zijya ministère ni turasoma gusa ntidusigura birebere kuko ijambo ry'Imana numva umenga ririsiguye ni abanyefesi igice ca 4 umurongo wa 11 duhere kuri 11 haravuga ngo kandi yahaye bamwe inde sinzi ko wumva ico kintu Kristo yahaye bamwe siko kuba intumwa abandi kuba bavugishwa nawe bavugishwa nande nawe siko urumva abandi kuvuga ubutumwa bwiza abantu bakunda gukurikirana kino kiganiro barazi ko twigeze kwiga icari cy'ubutumwa bwiza abandi kuba abungere n'abigisha kugira ngo umviriza rero itirite canka kamaro kico Imana yahaye bamwe igiha n'abandi mugabo bose impamvu yatumye ibahereza ivyo bintu niyo rero abantu barakunda kugarukira ku matitre gusa muga ntibamenye ngo mbega iri bango Imana yarihaye kanaka kubw'impamvu yihe canke kubw'inyungu yante siko kugira ngo abera babone gutungana no kuvuga ngo igikorwa cyose Imana atariyo iri kiragikoresha uyu yitwa pasteur canke yitwa intumwa canke kitariko kiraproduiza yuko abera batungana nuvuga ngo kijye gikorwa sico
kandi ntikiriko kirakoreshwa, ntikiriko kirakorwa n'Imana. Siko gutungana baheze bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Ntitugabura ivyacu, tugabura ivy'Imana. Siko ngo bubaka umubiri wa Kristo kugeza aho twese tuzoshikira kukugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo. Sinzi ko wumva aya majambo. Urumva umengo no munsi titre y'ukuba apotre canke y'ukuba prophète canke y'ukuba je ne sais pas pasteur ni n'ayandi matitre yose bishop bijya vyose bavuga, umenga kiraza kikaba hejuru ya identité Imana yaduhaye. Ni kuvuga ngo twisunze ico Imana yatugize, nico gituma nyene Imana ikorera muri twebwe kugira ngo iserve abandi. Twebwe turiyo service du royaume, turi abana b'Imana ubwa mbere na mbere, mbere ko tuba abakozi ba mugabo, turi abana bari au service du royaume de notre Père. Turi abana bari, navuga gute mu Kirundi, nakoresheje igifaransa, turi abana bariko barakorera ubwami bwa se, bwa data wo mwijuru. Haraho Yesu yabwiye intumwa ngo mwebwe si nk'ibita abashumba, muri Yohana igice cya 15:15 ngo ngo kuko umushumba amenya bike, un serviteur amenya bike, biba biri limite, ngo mbwa muri inshuti. Mu yandi majambo, muri inshuti mwebwe muraba hafi, ngo kuko mwebwe nababwiye vyose ibirengeye ivy'umukozi ashobora kumva no kumenya. No kuvuga ngo rero ntiduhakanye ko turi abakozi b'Imana, mugabo twebwe turi abakozi bo mu rugo canke turi abakozi bo mu bwami bwa data. No kuvuga ngo mu bwami bwa data dukoreshwa na data, niwe atubwira ivyo dukora hanyuma akongera akanabidukorera mwo. Ico rero dusabwa niki? Umukozi mwiza n'uyu nuri à la disponibilité y'umukoresha, nuwemera ko akoreshwa n'uri ko aramukoresha. Bisigura ngo twebwe twikoresheje twoba ari twebwe turiko turakora, mugabo turetse Imana igakora, uko bigenda kose Imana niyimenyekana gusumba uko twebwe tumenyekana. Ariko rero igiteye ubwoba muri iyi minsi, mbega abantu bazi Imana cyane gusumba abakozi b'Imana entre guillemets. Tugerageje kuraba ibintu tubona muri iyi societe y'iwacu, ikigira kabiri, mbega abantu baza amashengero cyane canke bazi Imana cyane? Donc no kuvuga ngo rero ivyo byose biva kuki? Biva kuri kwa kutamenya no gutahura yuko ari Imana ibikorera muri twebwe, kandi n'impamvu iduha ajya amabango iyaduha kugira ngo ikore igikorwa cyayo kuri bajya abantu ishaka gukoreramo. Ego ni byiza yuko ibi byose beje kuvuga tugira lesson dukuramo, icigwa dukuramo, kuko nkuko baje kubivuga, igikorwa cyose citirirwa Imana kitazanye umutima kuri Kristo, kigatuma umutima umenya Kristo, kandi umutima wamenye Kristo yaravyivugiye ngo uraboneka, uramenyekana, ngo muzomenya abanje mumenye ku byo baba. Igikorwa cyose uko kiri kose, iherezo ryacu ritazanye umutima kuri Kristo, si igikorwa c'Imana, ni igikorwa c'umuntu. Marvin, jewe nk'umwana w'umuntu ndafise ubushobozi kuvuga iby'Imana no gukoresha amaboko iby'Imana. Naco gituma nkuko babivuze, abantu hagera igihe iyo umuntu yakoze, hagera igihe avuga ko yarushe. Mugabo twibukije ijambo ry'Imana riratubwira gutya, yaravuze ngo ingata yanje ntihanda, kandi n'umutwaro wanje urahwahutse. Nukuvuga ko kugira ngo umenye ko warushe, n'abantu kugira mubone ngo ntaka yarushe, mumenye ko mwamushize mu kibanza atarico. Haje mushaka kudusoma ibitsi ijambo riramfasha mu Bitesalonika ba mbere igice ca mbere umurongo n'uw'icenda, where Paulo ari karavuga
avuga ngo kuko bose bivugira ubwabo inkuru z'ingene twaje muri mwebwe kandi ingene mwahindukiriye Imana mugaheba ibigirwamana ngo mukorere Imana. Mukorere Imana nyakuri kandi nzima. Ni ukuvuga ko igikorwa cyonyine bakoze abantu cyo guheba ibigirwamana bagahindukirira Imana nyakuri, icyo ni igikorwa cy'Imana. Kandi icyo gikorwa bakoze cyo guhindukirira Imana nyakuri bakoreye Imana. Nicyo gituma ngaho bavuze ngo mukorere Imana, bagashize ko baragasuriye. Icyo gikorwa cyo guhindukira bagaheba ibigirwamana bagahindukira Imana nyakuri bari bakoreye Imana. Ni ukuvuga ko ikintu cyose kibaye kigatuma uhindukirira Imana ukamenya Imana, icyo ni igikorwa cy'Imana. Kandi icyo rero twumvise ngo nta mwana w'umuntu agikora, ni Imana iba yagikoreye muri twebwe, kuko nituzana kuri data, kuri Kristo. Bisobanura rero ngo inyigisho nyamukuru aha hantu ni ibi. Ni ukuvuga ko ikintu cyose gikoretse gikore muri jewe nambaye mubiri baje kubikora. Impano ni za mpemu yera. Uwo mpemu yera twarabonye cyo gituma twatangwe tuvuga kuri ya equation yuko data niwo ngana Kristo niwo ngana mpemu yera, muca muvyibuka babikurikiranye. Ngira ngo bavuze ngo impano ni za mpemu yera. Marvin, impano si za Arthur. Ijambo ry'Imana rivuga ko impano ari zande za mpemu yera. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko Imana iticuza impano zayo. Imana iguma ari mpemu yera, si y'umuntu. Nibikorwa ni bitanu, mugabo Kristo aguma ari umwe. Paulo yavuze ngo jewe ministeri naho igikorwa nahawe kuva kuri Kristo si iciwe, ni cha Kristo, ni ministeri di Kristo, niwe yitanguje niwe azoyisozera. Ni ukuvuga ngo nimba impano ari nyinshi, mpemu yera aguma ari umwe. Si impano n'impano za mpemu yera si z'umuntu. Mwumvise impano oya ni impano za mpemu yera niwe ashishikara akora izo mpano, ivyo bikorwa by'impano, ico kiranga iyo mpano. Bamwe yabahaye kuba gutya, abandi ivyo ni mpemu yera, nivyo bavuze. Ni ukuvuga iki rero, amakosa yose dusanga ngaho ni ayahe? Ni uko hagera igihe tukiyitirira ibintu by'Imana tukavyita ibyacu ko ari twebwe. Hagera igihe danger, reka ndayite danger mu Gifaransa, mu Kirundi singe numva no bivuga reka mvuge mu Giswahili ngo hangarisho ku bantu bose. Canke rankwesha terme ijambo ry'Imana ikoresha ngo turabonye ibara. Twebwe malheur à nous. Turiko turavuga ubutumwa bwiza, turiko turavuga twivuga aho kuvuga Kristo. Ni ukuvuga ko message wayivuze jewe umbona ngaha ndafise ubushobozi bwo kuvuga iby'Imana kandi nk'umwana w'umuntu. Mu Bikorinto ba mbere igice 15 baravuga, igice 15 umurongo wa 44 baravuga ngo nimba mwambaye umubiri nyama n'amaraso mumenye ko mwambaye n'umubiri w'iki w'impemu. Ni wa wundi yavutse ubwa kabiri. Mpemu yera arashobora kuvugira muri jewe, avuga iby'Imana ibyiwe. Mugabo nanje nk'umwana w'umuntu nkoresheje umubiri nyama n'amaraso ndashobora kubigoba aha nkabishira aha nkabiboroka nkabivuga mu bantu kugira ndemeshe igipindi. Mugabo ibyo bintu ngiye kuvuga nk'umwana w'umuntu, menya yuko ari jewe navuze, ntaco biza gufasha imitima y'abantu. Mugabo abantu baza kumenya ko ari mpemu yera yavuze muri jewe, nuko ibyo bintu biza kugira akamaro mu mitima y'abantu. Iyo umuntu yavuze bamenya we, iyo umuntu yakoze bamenya we. Iyo Imana yavuze naho yakoresheje jewe, naho yaciye muri jewe, nta muntu numwe aza kubona jewe, aza kumenya Imana, aza kubona Imana. Niyo resulta iza kuba, niyo finalite ya byose iza kuba.